ndakubaze nta bintu mumaze gukora bimeze imisi ibiri kuri Snapchat ndabibona urigero ubona mu izina rya Simbizi siko ndabona mugabo sinzi ningene sinzi ningene banarisize sibyo bararigize iki banarisize urumva umweranda ahubwo umusamba urazi ko abantu bari kwarabeshe mugabo ibyo bintu birisaye Greta yarize vraiment mbenda kubaze Greta bamwanditse ko afata ku nguvu cyangwa ko yafashwe man je hana nkishira nka kudefanda ko rivaho je nagukunze jewe for real ndabivuge nga kuri YagoTV narababajwe n'inyifato ya lolilo lolilo naje yarambabaje karabasasa rigeze umuntu amushuhira nta muntu n'umwe vraiment diwana ragara diwana nta muntu yamuroze hantreta BRARUDI yarahaje ifata amadevize yari ifise yo kugura umwambiro kandi wabivuze ngo wayene irafata amadevize iraterura ihereza Bruce Melody aritwarira mu Rwanda amafaranga yaboze BRARUDI nyene iratora amadevize nyene yari guhereza yari kugura umwambiro iratora ihereza Dajo yego none bari bazi yuko aha aya mafaranga agiye yuko batazora n'ingaruka uno munsi abarimvye y'abarundi barafise umugore mwiza ari muri ovirasyo bamu profit namba bakeneye kwibaruka kubera ovirasyo imara umwanya muto bya vrai none simisi indwi warabifatiye umwanya uravye ni 7 jours gusa nibashaka bazomutera inda nibanga umunyamahanga azogaruka kandi yiterera inda yes bakozi ba YagoTV reka ndabahikaze ndabashimye mwebwe mwese mukomeje kudukurikira waba hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi waba uri muri diaspora ndakubwire ngo don't give up yeah shobora kubikora ko ibintu kuva wacitse intege mugabo nta mpamvu yo gucika intege kwanza ukaba utaragira subscribe kuri YagoTV ataragira subscribe nirazi mucika intege agomba gucika intege mugo ndakubwira ngo don't give up yeah ukaba utaragira subscribe igire ukaba udapartage ibiganiro byacu nk'igara dukanye na Simbizi wowe urinde ugatagipartage wewe urinde ya ni kuri inshuro murabizi yo nkoranye na Simbizi mba ndyohewe mba nezerewe no mujama wanje bya hatari n'umuntu wanje ari umuntu yambwiye ko ufise kazoza c'est vrai umuntu yabikubwenda gusabye twandike muri koma n'umuntu oyaha urumva hari abantu batigera bavugwa mu mazina mbwa bakora ibintu bikomeye nanjye sindi ntarigera mereza uburenganzira bwo kumuvuga gusa n'abantu bakurikirana kuko murazi neza yuko ibiganiro dukora ibyo tuvuga ahanini twivugira abarundi sibyo wowe nyine waroje kuvuga ubunyene kamera itaragakoreye vanatawuti warayagira wona ninzi mwiza je indirimbo zo ndazira twabaye kumugusigurira urazi impamvu mwabaye mu busigurira urazi impamvu umuzo wiwe twawuvuze kuva kera mugo uno munsi nta numwe ari interesse n'umuzo w'abanyamahanga kabisa urabyumva kubera ko uno munsi abarundi bose bamaze kuba connected n'ivy'abarundi kandi twe tubikora gusa ndamenyeshe yuko itariki 4 niho Yvan afise igiteramo yego gusa yaje kare afise igiteramo itariki 4 kuri VIP kuri arena nigaro kizobera kuri arena kandi abantu benshi yego bamaze kugura amatike amatike yaraguzwe yaramaze no guhera hakaba hariho n'igiteramo kizobera kuri Source du Nil hamwe ne habera kimwe cha Vestin na Dorcas uribuka yuko uratemberana amatike wabuze n'abayagura nabuze amatike warabuze abayagura mugabo amatike urumva mugabo bamenye yuko biratandukanye kera umunyamahanga yaza ngaha ari uko abarundi bonyene ari we bari interesse nawe yego mugabo no munsi umunyamahanga aza nk'umushitsi je urazi ibintu tubihereye vuga ngo jewe watemberana amatike ya Vestin na Dorcas warabuze n'abayagura ufise kazoza ariko ego impamvu nakuye ko ufise kazoza ni kubera iki yego no muntu yabimbwiye kubera nabantu bari connected ari hanze ba muri Etats-Unis muntu muri Etats-Unis ndakwinginze namuzi nyandikire numukire nuvuga mu izina numukire yabikubwiye ko ufise kazoza nabantu mukire avuka igitega mukire wewe uvuka igitega kugira basi yiyumva amenye niko ndavugwa ariko
numukire avuka Igitega yakubwiye ko bize kazoza uwo mukire avuka Igitega yambaye ati simbizi uzogira mariage ryari acambwira ati utegereza gukora urubanza rwiza. Of course, yes. Twarabonye doti urampuza n'umuryango tuyage ingene uzokora iki urubanza rwiza. Pana urubanza rwiza basi rwiza pana hari abantu baza mu rubanza bakagenda bidoga ngo ntitwanyoye ngifana ngo yanchako wibuke ko twe tuvuka mu gisacerdote je mama ni diakoni ngifana ngaduci ngo kumba ngifanya zigenda nazona ku ruhande hariya hiya voilà ngo canke ngwinjya ngo ba serva ngo bazi yego abaje muri dote bose yanje barari yego gusa ndi promoter hari amazu umwanya mbona gumatemberana isahani kumbe yabuze ibyagiye cyane byagenze gute. Oya rero umva nicaye ari imbere avuga ati habaye iki je d'abord imbere yanje hariho urusahani guzuye umuceri inyama ruri ku inkoko rero ngaca nibaza ati none ngaca nibaza ati none yego landly promoter kumbona visa kumbe kuri table yariko umuceri wari waheze byasaba rero yuko baza yimuka table yego mbwa muyu bacamuzanira bazanye umuceri mwisha cyabazana bace bihuta gati okay ndamubara ati haronse ivyurya ati reka inkoko zari nyinshi ntuzenya Franike Franike yiserevye inkoko gusa avuga ati imiceri ndayijya muhera n'imiceri ubundi niyo sanga banateze neza yego kwa mutabara twakiriye neza rero nuvuga rero yuko uko bigenda kose iyo nk'abari bahari abo muri Magic Channel bari mu rubanza rwanje indira gato nari mu rubanza rw'abandi sanye gusha mfata urubanza rwose ngende kuza amenyesha makuru none je warabonye ko abantu bose bo batumira Jack abijureka itariki ntayo waruzi byambabaje man itariki ntayo waruzi none ubona nakubwira ati dimanche samedi dufite mariage ntaguhaye adresse ntaguhaye naho bizobera wewe kwitumira wewe minyone jewe wazi kumfata unegrija man ndabizi yuko uri mushikanje wazi kunegrija ndabizi ko uri mushikanje mugabo ndiri mushikanje w'amaraso okay muri bajya bose ushobora gusanga unkunda mu kinyegero gacuzanga ugiye kubishiramwe inzigo ega minyone ega minyo ndashaka kukuraba ati none umukobwa urukunda nkunda je rurantera makeye none gasi ndakwazi gato muri kazuare wantwayeyo ugenda muri yaga untwara none umukobwa urukunda nkunda eski ruri normal kagaga uno munsi na cameraman aravuga kagaga shaka mumere kagaga mumere mikro uno munsi na cameraman arabijamo reka manina mubwire rindira gato umuntu agukunda mumere mikro kagaga kwanza kagaga jense akuyage nk'umugabo yego sivyo yego ndabona jewe minyone twahuye ari umuganga sawa sivyo yego ari umuganga akurana amenyo yego jese ndayakurana yavura ndavura amenyo sawa hageze kuri kura nturikura mugabo urumva uri kura rivura musubize kwanza mikro kagaga sawa umuntu uzi yakura amenyo okay nguyo agiye muri Kazuari TV umuntu wa mbere yumviriye ni jewe ntamenya arankura je boss wanje yarambajije umuntu banamwaje murakorana ama content bikakorohera ninde nabura jewe ntabeshe mbona yisimbize ko boss wande none cyongera mbaza indira gato amvanye akurana amenyo undakwana kaga yego vuga jesha kumbaze kuri minyoni ubwira utabura impamvu natinye yego kumutumira kuri doti ubibaze genda muza kurana amenyo okay none yenda bishaka sinari kwamenya aho byabereye rindira gato ya minyone rindira manza avuga inkuru namuza kurana amenyo Kazuare ngo yantwaye muri Kazuare Kazuare nawe ubu ni databukwe sawa dushire pembeni hama muhe mikro kagaga unyumvire sawa ndiko namwe muri Kazuare okay namba bavuruganye na Kazuare aravayo acaza muri yagateke meno muri yagateke antwarayo tudahendanye je nanje ngomba kwishingira urugo rwanje
uwo mukobwa ntwara ahantu hose nta makenga nawe mugira rinda rindira miliyoni sawa rindira hetse ube nk'umugabo uvugisha ukuri sawa nukuvuga jewe uko oya rindira gato kwanza n'ikibazo cyose wobaza sawa genda cyishura oya rindira nanje manje nishure ego okay nukuvuga ivyo ndabiha inzira zibiri inzira imwe ashobora kubona ko ushoboye akazi iyo ni inzira ya mbere uvuga inzira ya mbere ishobora kubona urashoboye akazi inzira ikurikira igira kabiri ashobora kuba yaragushimye sawa rero sawa ari zibiri okay ndashoboye akazi cyangwa waranshimye basi biberenga kuri mwiza bakunzi ba yagateke uyu mukobwa ni mwiza umukobwa muremure sawa ego okay sawa unkundira akazi ko nshoboye akazi canke waranshimye reka manda kubaza nanje mvugisha ukuri ko ndazi n'umunsi wavuye muri yagateke izoja hose ndazi nzosanga shazi mbukorera no kumenyera mani uzi kwizima mbonye no kumenyera okay abandi bantu bose mwa muri kumwe sivyo saba kobwa bari bose bafitanye amabeef bahoze mu mise demwe mufitanye amabeef ozi irakoze oya ubanze urindire ozi irakoze banarina twari mufitanye amabeef sivyo mugabo namunze beef urabona nari neri banze urindire umuntu araje ngaha aravuze ati ije ko biri koze ya muntu kabanze bazanga uri he yabo va mu vy'abahungu dabo yagera umwe avanga muri baki urumva n'itegeko urumva si umuntu abonye ko ushoboye akazi sivyo murazi nanye yego bose yagupropose ati ninde uraze ko mwari abantu batatu ya propose muri kazo je nagira kangahe wari na hafi nibaze ko je navuze nti simbizi arashoboye niba ndakudefanda ndashika muri yagateke je nkuba ahari bakirinda kudefanda hanze wumvirize defense ya boss bashoba bari hanze umuntu ari kuri tekani wabona ibintu sivyo arambajije ndashika muri yagateke ndabwira ati je rero ukuntu meze ari umuntu dusaba dukorana ama content kandi bikaryoha uwo muntu ushobora kuba mushimye nyene mukorana ukumva biraryoha ubona na musore wa mbere nari gushima wewe muri abantu bose wewe muri matayimati wewe what simbi urambabaje gafise surire ya bien gusa bakunzi bayagateke sinda babeshe ko ari umwana yakuriye Bujumbura ndabona yakuriye mwijende wabo mu nukuri kw'Imana sinoja ngango ndababeshe sinakuriye Bujumbura umwana w'Ibujumbura yaba ari umunyamuji nababwiye ati n'umunyamuji nakana kavutse kekiviriye ruguru akanyeje basa amabanga y'abanyeje ndasibiza yazi sawa mama karagaciyemwo simi ndakurangira ibiraka simbizi ibiraka ndabukunda abanyeje ndabarankunda ubanze uvirize abanyeje ndabarankunda mama mwamikaza amenye ko mu byo uri kwatera imbere fise mu ruhara mani I know uzukora no diaspora bakubonye kuri kazo anabigushimiye uzukora diaspora bakubonye kuri yagate abanabigushimiye kandi bugerera abantu mama mwamikaza aragukunda cyane ubanze wumvirize mugabo yamambwira ati uzompuze nta musi nakubwiye ko bagiye ega wewe naninzi yuko umaze ko utabandanije mugabo si ibaze ibintu washize mu mutwe ariho arafise n'umuntu uzenya mwakoranye yitwa nozenya ende umugore wa grand frère wiwe indega basha ntuze ndamuzi Nina apana wihasa ni Nina ni ibintu ni Nina nyene twanena sinzi ngende yitwa mugo ko biko sindamuzi n'umugenzi twarakoranye kuri Solis mwarakora muri Solis yego nina nwamubaza jera akora muri dentiste nawe akorera ha no psychologue umenga ibintu wakora na menyo ndumuganga wa menyo si burumva rero simbi tout simplement rero hari umunsi mama mwamikazi hari ukunamba ari iginyo nyabaki ari habikubwiye uzomubwira uti ndafise umuganga hafi yanje kandi je yuko namubaniye nzi ko abivuyemo n'abana muzane wawe je uzumubwire tumuzane mugazi rero mveze ahantu hari karamubaza abantu na diaspora barakwandika ahubwo tujya mu kogashaka gutera imbere nta nuzi ko shaka gutera imbere ukambanira mani oya bari abandi ba diaspora nabo bashaka ba wewe ko umuntu ari we yanyirondereye umuntu yamye nyapresse kuva kagira amakazi oya hariya muri Buja town nuzenya ego raja no mwana mwi ega wewe ndakubwire ega ndakubwira ikintu kibi
erega ikintu womenya ni wewe ufata hose yawe narabibonye no ikintu womenya nuko wewe je nawe turamacingana ega ndaguha experience nari gituma tumacingana mbwira ingene dushaka ko tumacingana ukagira dot ukama ngo magic niho yari ngo hit up tv niho yari ngo amajana yose no jewe Landry promoter ngine niwe natumiye mugabo abandi bakaza man ega Landry none ega Landry n'umuhungu amuvayo none metre muvayo twese turabana ba muvayo none metre muvayo atabonye nari mu bantu utari gutumiraga bro inde jewe nani mu bantu utari gutumira uvugishije ukuri oya wewe ni ugishika ngaha kwa metre muvayo uzubanza kwa ariko uko nahaje koza rero namanye igihe kirekire waje mu rubanza rwawe bataragice ko ubuze ko tuvuga ibyo muri babariraniye ikiri bisama rujya rubanza yari doti none mariage ira abasinda wono no gusika uzo muri service simbi ndabaye breve wewe uzobambaye imvutano uri muri service kandi ni wewe uzoserva table d'honneur oh my gosh ngantangoye kwikorera ubu cette fois-ci mugazi mije wanze umbwire vraiment jewe icambere coco icambere reka maze necklace ibi bintu je nimba je dukorana na wewe mani nuko ndagufana bro ico icambere nanye ndagufana je hari abantu bambwira ngo ubu ari umuntu yanyandikiye na postinze foto turi kumwe tukorera hari yanya muri ya televiziyo yihe muri kazwari bavuga rangorane umuntu arambwira ngo mani ngo sigenda gutinya ngo nimba ugeze kuri level ugera na simbizi ngo sigenda gutinya kugeze kuri level yo kugira iki none je abantu banira ngo mukifotozanya ndakeneye kumenya amateka afite amateka y'amabi yagote oya urazi mu bakobwa ahigiye abantu baba barakwifatiye ukuntu kandi ibyo nibisanzwe urashaka kuvuga ati uwo muntu yambwiye uko nyene mugize nkabyihangase ndanabikubwira man ndakubaze nta bintu mumaze gukora bimeze imisi biri kuri Snapchat ndabibona urigero ubona mu izina rya Simbizi ego ndabona mugabo sinzi ningene banarisi sinzi ningene banarisize sibyo banarigize iki banarisize urumva umweranda ahubwo umusamba Ndabo bijya bintu ndabura ninde yabizanye nibiki biki urazi ko harimo abantu bariko arabeshe ubwo bijya bintu biriseye Greta yarize vraiment nabonye higaniro Greta yakoranye na Ozi ikibazo kimwe nikiza Greta yakoze ikiganiro aravuga ati burya muri kana kubwiye je ibintu byo kuri kamera na Greta barayimushizemo ko yagize iki no bishop waje baramushizemo ariko nibisa ntuzenya rutayisire bavuze abantu benshi we ntacyo ega urumva amazina kugira ngo wandike naho maruma kugira wandike kintu Greta yavuze kandi nanje nemeye yavuze ati hariho ibintu muzokwandika tugasanga hariho ibiri byo ntitubifate oserieux kwera ibintu mwashizemwe mubeshira abandi kurumva mu byo bandika harimwo ivyo usanga biba bigomba kuba byo n'abandi bantu vraiment babahohoteye bahohoteye ugasanga cyari nk'umuntu vraiment nzi neza ndamuzi neza noir blanc en couleur yo nabikora mugani yafata ku nguvu niko oya ingene bavyanditse avuga ati none sase kwa sase mbizi biragoye ni nkaje unyanditse mu bintu nk'ivyo vraiment navuga ati wowe nta urabizi wowe urabizi mane wowe nta no guharira wowe urumva hari kungene biba bimeze je bibari ivyo wewe nta muntu wafata ku nguvu iconzi coco rega sindiho ndabikubwira aho bantu ariko barabimbwira none nk'umuntu avuga babaze je ikintu kimbabaje ko sasa ahubwo twe dufatwa ku nguvu mbe ndakubaze Greta bamwanditse ko afata ku nguvu cyangwa ko yafashwe ngo areka abantu ngo adandaza abantu donc ikintu ngenda kubwira ni kimwe Simbizi ico ngenda kubwira kuri ivyo bintu vyatwe nawe nuko umuntu yabimbwiye wewe naricaye ndakudefanda avuga ati burya Simbizi muramubona kuri kamera mukibaza ngo nibwo buzima bwiwe kanje niko meze ndamudefanda tubwe buzima busanga Simbizi umuntu ari sérieux man je hana nkishira nka kudefanda ko ruvaho je nagukunze jewe none iyo defense nyene ni dena magana aka kamarti hapana ndaza kuri ma you Andreas sibabibonye mugabo Simbi vraiment birambabaje mugabo umenye neza ko ntaco ni wiyakire cunywa amazi mugabo umuntu akubwiye ko nzotera imbere busho mubwiye ati twakeneye gushigikirwa kugira ushikirwe rero bigutwara umwanya Simbi je umwanya ufise umvire ndakubwire no apana umwanya ufise wewe ufise umwanya narakoze Simbi umviriza umviriza wowe ari umuganga umviriza kandi ndakubwira ingwane zagiye ziraba hari abantu baje muri bino bintu pana ko babuze iyo ozi nabi mubwiye neza mu kinyamakuru ciwe ni mwebwe mwaronse ijambo hataragera hariho experience mutari bwacemwo hari ubumenyi mutari bwaronke ari nayo mpamvu pasi yaje mu byo mwateguye muramurihisha kandi ari umuntu atari kuriha
mugabo ahubwo yari guterera mu zindi nzira. None kubera ko atabikoze nibi ndakubwiye yuko nubwo bumenyire niyo mpamvu rero na wewe sindakwifurije ibyo ndakwifurije ibyo ushaka ko ibyo byabaye bya mipro agenda prateguye hari abantu bari binjira indari n'abatinjira nuvuga ngo umuntu amubonye yaramenya ati umuntu nuwo kwinjira nako abahuzi niko byagenze voilà kugira rero bajya abapasinzi ntibari kuriha bari kwinjira voilà ngabo je for real kuri bya mipro je yaramaye na invitation cyanditse Uradumva? Yaramaye invitation kandi barayinsavye hajya kugira ninjire. Je ya mipro nahize kumuhamagara avuga ati ya mipro c'est moi abwa ati injira. Peut-être usanga je nambari ko yari general abantu responsor y'amahera ibyo bakiniye. Yego. Urabyumva? Ko nije nabahuje na Trash Studio aragize bishoboka. Hari ivyunguka. Ivyunguka nije nabana abarondere ivyunguka. Ngomba kukubwira simbizi. Naragiye no muri reception vraiment. Ufite ngomba kukubwira ngaha. Ari imene. Mujya musikora mbwenda waciunyikira he. Ya musi yibaze ko wanciye ko hajya mani nkaguhamagara ko nkunyumva. Ndagutelefona naje nkakunyumva. Wanciye ko ni imodoka. Simbizi wari mu modoka wenyine ndabeshe. Imodoka ibidugije ibiyo. Jewe usimana. Simbizi. Nabonye ko ibiyo bidugije. Kubera Yarase kunyumva ariko it's okay nta kibazo. Urashaka kutugera ni hamwe. Shaka tugera ahantu bavuga ngo jewe ubundi ndagufata wose yayo mani ubimenye naho nzogenda na banza kwanze ego I know ndabizi neza yuko utahura. Arabantu bambwiye ati ngo bingiyemo ngo byo kurongora ngo bizotuma ngo mpeba ngo. Hari abantu bazogukatira mugabo jewe umenye ko ico dufana. Arakazi nakazi na competence. Nje gituma rero umuntu akubwiye ati je ari mu nshaka gushigikira man niyo mpamvu ndabivuga ibi bintu nabitanguye kuva kaje nkiri kwa muganga gaje fite cyane yiwanje nankora kuza abandi umviriza ndakubwiye ati ibiro ndabivugiye ngaha komsa wo mukire ni yabibona ni umunsi yambwiye ati arapreciate akazi ukora mugabo naransaba contact ziwawe ngo agire niyo mpamvu ndabivugiye ngaha ntibaze ngo ndinjyaje en fait uvuze ikintu cyo kuri match ari ikintu nce nibuka hari insida yabaye kuri match sinigeze nkunda. Yego. Twa turaja ngaha tugakora tukavuga tugatanga ivyumviro vyacu tugashikiriza ijambo mugabo ugasanga baririmbyi bonyene baraduca intege. For real ndabivuge ngaha kuri YagoTV narababajwe n'inyifato ya lolilo. Lolilo naje yarambabaje. Wallahi. Yarambabaje yazoje akajagari vraiment. Lolilo yarakoze akajagari. Jera rugiye musi naciye mbona vraiment abarigende wayi ujya munsi. Binge bintu bazikintu binyereka. Binyera kutiyemera. Kutimenya. No kutimenya ishuri. Nama ndabivuga yuko ari umuririmbyi ashobora kuvuga uti narakoze narageze ngaha. Level aho ubugeze uhabe gute? Urazi yuko hajya hanu twari turi yari yitwa VIP. Yego. Quel VIP? Hari umurapere yaje yigarishije n'amashapo n'aba bodyguard acahagarara nga. Kana amanda bivuga ati uyu muririmbyi afisa abafana bibisuma. Urumva? Ndavuga ati umuririmbyi yaraje. Urumva? N'aba bouncer. Ngo bikirere ku mutekano wari wose. Ngaho safana bibisuma gusa gwene yafuye gushika akoresha umwanya telefone y'ibiribwe nta telefone bamwibye akoresha umwanya yaribwe telefone nta telefone bamwibye kubera umuririmbyi je ni content bakreye oya akoresha umwanya yaribwe telefone vya vera telefone akoresha umwanya afise baramwivye arayifise ndafise Treizo fumuvuga ibindi bazi Treizo yaribwe telefone ujya munsi ego urumva ingene vyagenze nyamurapere je bambwiye ngo numurapere usanga aho umuzi bana kubujira kuza kuvuga mu izina osanga umuzi ndamuzi nugenyene namba umuzi je ntawenzi ni face ntawenzi nambari yari yambaye ishapo gutya yahagaze ko n'umubao urabyo je umutipe namandabwiye ati uye mutipe je narabivuze ndi no muri tribune ati uyu mujama ati kwaje ngaha amatelefone agomba yibwe hibwe iPhone zirenga 8 come on no kandi kugira zibwe arafise ukuntu akomunikana n'ibisuma vyiwe ashitse bica vyegera guca imbere
urabyumva umubingwa aho nyene abasuma baba baratanguye gutwiba telefone biragiye koresha umwanya baribwe Treza aribwa ndafite n'undi mupeti wanje itwarisye wa muri ya iPhone witikiwe urumva bose bari bahagaze ajya muri VIP yake kubera yapfuye gushika vya bisuma vyiwe bica biriba birakorokera mu kazi lolilo asafana y'ibisuma kandi ikindi naco yakreye nakajaga ega bafana ba lolilo bita ngo ni lolilo uzosanga umviriza enda kwereke usanga bito ni ba lolilo usanga yari yanditse bari yanditse ko lolilo uko nyene lolilo ari ibintu bagira bagakoresha ibintu by'iminuzinya uburembo bagitabura gacha havyimba bakoresha uburembo umunyare voilà umunyare umwana wa ruguru rero voilà ugasanga yari yanditse ko lolilo nega bene wacu aba batipe rero nibisuma ukazubona afite uruntu gahise ko ngo lolilo bw'uburembo apara ni mwizi ibintu biri kuragera kamatohoza urabyumva rero aba batipe rero lo type la nibo umva genre we washitse hajya wumvise umu MC yavuze ati nanakari ngaha yego powesha muri tribune VIP cara urindire ko match ihera bashimira abantu bamutahe mugabo ucuga umuhagaze imbere yabo berekana ko washitse ikintu yakoze je kintu yakoze kikambabaza habwa arundi muririmbyi nabonye afise azanya aba bouncer atanu umuntu umwe atanu umuntu abangabiye umutekano wiwe karabasasi 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 azanya aba bouncer yarazanye na misi wa mutipe we amasiga kuri aeroport yagiye hanze oya nkabona karabasasi ngo yaraje ofa turumva ingene bimeze oya karabasasi we ikintu cyanyoheye kuri we yaba natana bazana yarashitse aricara hari umuntu abonye yamushuhira hasi ngo ngorera oya nimuzakubwire voilà nimuzakubwira nukora bimeze karabasasi origeze umuntu amushuhira nta muntu nomwe vraiment mbe muntu yeshitse bakavuza induru D1 vraiment ego D1 aragara warakumvise oyi D1 il n'a pas provoqué mugabo lolilo ese yari muri show akagira D1 nta muntu yamuroze hantreta je D1 niwe muntu wa mbere sindirimbo ziryoshe zifise ubwenge D1 n'umuntu wa mbere agira amasho ya danger mugabo mane kuronka ibiraka biragoye burya umuziki wo mu Burundi oya urumva mugabo urumva ingorane umuziki mu Burundi wacu uracurise mugabo turabisambura n'ivyo icambere twahereye ko twatamye kwanza kwimplanta entertainment yacu ije mu Barundi abarundi biyumvemwo ababo biyumvemo inkuru zabo biyumvemwo showbiz y'abarundi urazi ko avo wasanga dukorera ku ma showbiz yo hanze ugasanga nk'ubu uri kurambaza vyabande nabande uravyumva mugo no muso ashaka kumbaza 100% ivy'abarundi nta nivyo mu Rwanda nta namakuru yabo ufise nta nivyo ufise no yaje ibaze ko namurenga manu urize kubisigura kabwira no namukubwiye kubera mbwa bimwe yuko nisho rimwe abarundi rimwe Double J kirigo bajyana kubwira bya 45 siwe guza n'umushitsi twakira nuko twakira abandi bose nuko twakira abandi bashitsi sivyo siwe abandi barabaza ati nisho yanje no ubona bashitsi bisigura rero yuko harakeneye uko abaririmbyi n'abamenya inyifato baza barafata ico coco ivyo tuzaza kubikubira ku ndirimbo tumenya kwa D1 atabiraka ahabwa canka aronka ibi nibi haro level tutaragerako twari tugifise kwanza intambara kuko ibiraka nyavyo vyahabwa abanyamahanga BRARUDI yaraje ifata amadevize yari ifise yo kugura umwambiro kandi babivuze ngo irafata amadevize iraterura ihereza Bruce Melody aritwarira mu Rwanda amafaranga yaboze BRARUDI nyene iratora amadevize nyene yari guhereza yari kugura umwambiro iratora ihereza Dajo yego none bari bazi yuko aha aya mafaranga agiye yuko batazora n'ingaruka bari bazi ko bizokwijana kuko nayo binjije ndibaza ntuka mugabo iyo aya madevize bayaha D1 sivyo bakaya ayengene yo D1 aje amafaranga bahaye yo bose tujire bari kuyaha umuntu iyo dufate
bijya bihumbi umengo Daju bamuhaye umengo yari umengo yari 200,000 uko 200,000 umengo ni $200,000 bahaye nde Daju ce n'est pas possible umengo ni 200,000 byari ibintu mwene ivyo nabo nyene barafite amafaranga bwabo usanga biruko kubera ico gihe yagwa mu minori majana 9 sivyo umfashe 200,000 ukayamuhereza D1 menga neza yuko amafaranga Dion atayazo yajana cyatura yose yatware muri banki iri mu Burundi c'est ça umva ko amafaranga aguma ngaho kandi ikindi naco reka nayikubwira nawe amafaranga yatora agaca hamagara umuntu avunja kuri marché noir ayo mafaranga aguma atemberera he mu Burundi ikindi nshaka kubwira ntacuze bari gufa ayo mafaranga yarimwe abaririmbyi bose abene gihugu mu Burundi bakunda urumva yari gukwira abantu abandi barimbyi barabahaye insorosoro ndiko ndumvisha aho bagenda baraferingira uno munsi ukacugenda kuririra leta ngo numpe amadevize kandi bwa mbere warayasabye leta ngo duhe devise tuye gura umwambiro kandi wenyene warayitangiye urumva bujuju bw'abarundi tugira abarundi ubundi turabambere vraiment uravyumva bisiguye rero iki namba dukeneye yuko twavanse no munsi baze barumviriza amajambo dushikiriza ngaha ivyimveza tubahereza ufite umurundi ni wa mugani bacati ugutwi kw'impene kumva kokeje nizo turindira yuko amatwi bayotsa kugira twumve uravyumva hari ibindi bihugu temerewe gusohokana devise uravyumva ibihugu byinshi babirahari muno musi ngane wantu honyene ufata umuririmbyi ukava hanze kandi hari abaririmbyi benshi ngaha hari abantu benshi ngaha dubaye twohembwa no mu marundi niho dona ijya devise igumari BRARUDI niryo shira amajyambere ifise amarundi menshi amakonti yabo aruzuye amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amarundi mugabo bavuga bati dukire dufate dukoresho dutore daboje dutore kiriku dutore dramatique sivyo dutume ko abarimbyi bari hanze ari abarimbyi bitwa ba Adams ba Dojo Sani bande ba MT number 1 bakazanga baga barundi nahazavuye hanze Dojo Sani yatwaye mugenzi umukorege wawe mbe urazi neza yuko n'umurundi umu diaspora atari ngombwa kumwemba mu madolari uramuhemba mu marundi kubera afise imigambi myinshi bari karakorera nga ibintu byinshi imigambi myinshi amaprojet nima mamagara ya diaspora abarimbyi bose bari muri diaspora hari nk'abitwa ba Jamari barimba ama gospel haro bandu ba David Nduwimana bari ingwane nuko baraja hanze bagaca batora amakaskete y'ubunyamahanga bacagomba kwimva yuko aba diaspora bose yo bari nibiyumve yuko ari abarundi d'abord bateza imbere igihugu cyawe kugira yumve yuko niyakura azokwemera guhembwa mu marundi hama dukore iyo platform yacu nini yagutse dufise abari ndane n'abari hanze condition certain umuririmbyi w'umurundi utovuga bati dufata umwanya tuduze diaspora aba Dojo Sani aba Adam wikunze nabande bitwa ba Jean Marie Semba ama gospel aba David bande mu gihe hazubaho deal mu gihugu ivuga uti ifoko dukorana koko abarundi urabazi nyine tumeze ndabazi fuzo twamatu duhurira mu bonore sato bito lolilo twamatu mubona yikoreye ama television agiye kuyagurisha kuri batari naka turahura urabyo ivyo hari gihe rimwe bituma umurundi acakoresha ya complexe yiwe ati sinjayo urabibona mugabo uzanye nk'umuntu kavuga bati ni nakajava urabona ndibuka ba Fizo igihe baza gukora nga lancement officiel album yitwa Physiologie en 2017 yarujuje kuri La Costa Beach haruzura abantu batana amaguru bava mu Kibenga batamukamenge batahazaye kubera iki yaraje ava hanze bise ako gasho busy yuko ataba mu Burundi akana n'umurundi nakone karakonta niyo mpamvu no munsi ubona umu investisseur abanza gufata umurimbyi akuye hanze akamuzana ari mpamvu bisaba yuko dufata n'abantu bari imbi dufise aba diaspora basanzwe baba hanze twabakomeze bakagira kime kubera aje mu gihugu cy'amavukiro azafise inguvu
abantu bifuza kumubona niyo mfate nk'umuntu asanzwe tu vois bisigura iki ivyo rero nivyo bintu rero pour le moment umuntu akeneye kubaka twubaka ino industry yotuma umuntu genre yumva yuko hariho valeur ajoutée ihari nico kintu kibuze kuno munota ibindi byose twabihejeje nkuko ndakunda bikubwira kare nta makuru y'abanyamahanga dufise tukiri ngaho kutamakuru y'abanyamahanga hari twibuke n'indirimbo ziho gusoka z'abaririmbyi bacu indirimbo ziryoshe indirimbo urumvise ko tubakora iganiro na capitaine de la capitale yego tutavuga ingene indirimbo zo mu Burundi zisigaye zidistenga ugasanga ni kubera ko twagize ishaka mu gukunda ivyacu ndakora ikintu kimwe jewe warabonye indirimbo ya Dramati na Double J indirimbo Dramati yasohoye kosho Double J nabango ntabikunda ngo sheri wanje nabikunda ndabasubiriye mwamikazi nabikunda nari nababwiye je umviriza wa mukobwa ayo mapere uzura telefone jewe ndakubwiye ati turavugana ego tunondeye ntibuyumva je natanga kuzanda ba block dufise akazi gusa shasi mbi natanga kuzanda ba block umuntu arantelefone mbwa ati okay nejo ivyo tuzobikorejo ntibikwiye birakwiye après 30 minutes yasubira kandi ku telefone mubwo disheri wanje ntabikunda none nk'umukobwa ashobora kubakwa ku telefone nka 1 heure abarondera iki mubwiye ko sheri watabiku ubwo wundi Double J indirimbo yiwe igituma nayikunze irahanura vraiment banzo mbwire ego ya drama ni ubusazi nyene bwiwe ya drama ndakunda ingene kandika ndakunda amasuje yiwe ati hajya ubona yuko nagwa umwanya bari ibiri hafi genda umucita urumva mga for real urana ko dusindirimbo vraiment for real uno munsi naba babanyi bacu bemeye ikintu cya mbere nkunda ababanyi bacu ntako batereko baragerageza ngo bagaruke aha ni muzosubira kwinjira twarafunze umwana twabahaye uko mwakoreye barawuprofise ego barakuye amarunda kuyenga mbwa ntabandi bazosubira gukora ngaho kandi vraiment je nibaza ko nababwiza tunga bo mu Burundi mukwiye kurandira ozi nk'umuntu yegusha profit agakoresha nk'igiteramo nk'ubu unyakakoresha We Love Music sivyo agakoresha aracari kare agakoresha Double J man bagiye amafaranga bahagiye abanyamahanga sivyo yarakwiye ko aracari kare tenyenya na sama Christopher za mu Burundi urabyibuka cyangwa yavuga ati mushaka nde Christopher wapi hagiye twari kubwa ega Christopher niwe yaje ubwa nyuma turiko turarangiza ibitero byacu urashaka icabera muri Susedine nako atakintu cabaye man wese waruri none arindi twahejeje haje egaye twebwe ingene bigenda urugamba urazi ko je narutanguje ditotomoye abantu bose haje umunyarwanda bamushuhira narangiza ngo ndakwemera urabyumva kwemera kubera akazi man mu nyuma rero uvuga ati juru urugamba ngo mandaguyikorere leta itiriwe irabijamo abarundi tubakundishe ivyabo umurundi yumve yuko ari fiere nuko ariko arumviriza indirimbo y'umurundi umurundi yumve yuko ari fiere yuko ariko arakurikirana ibiganiro wasigaye yuko bo hari level tutaragerako uno musa rero abantu twamaze kwirukana ku butaka bw'u Burundi aba influencer bamwe mu Rwanda nta numwe akenteresa n'ibiganiro byabo haracyasigaye rero andi makora mwamwe na cyane hari izindi nkuru zikiri ngaha zivanye mu bindi bihugu ngasanga abantu rafata umwe ariko ararima ibihuha nibyo bisigaye mugabo nivyo navyo ne bamva neutraliser ça nabwo turiko turavyiga tubitorera umuti uravyumva gusa uno munsi muri mvyo Murundi arakwiye kwishima ko uno munsi imbuga bayifise barafise imbuga iri vierge itavogerewe atagatosi na kamwe ifise jewe mu misezane nibere ba exploiter barafise terrain ubu no munsi muri mvyo Murundi arafise terrain nziza ibagaye oya arafise amasizi bayita amasizi hajya barimye harindire ku gutegwa imbuto uvuga yuko arafise uno munsi abarimvye y'abarundi barafise umugore mwiza ari muri ovirasi bamu profit namba bakeneye kwibaruka kubera ovirasi imara umwanya muto bya vrai
none si misi indwi warabifatiye umwanya uravyiga ni 7 jours gusa nibashaka bazomutera inda nibanga umunyamahanga azogaruka kandi yiterera inda hama inyungu ije wabo niko bimeze twa turakora oya mugivyo nibaza ko babwira abanyamuziki nshobora tugagage bakore mugasi bo biha ibiteramo man ego bashobora guteramo ibiteramo mugaro na boss bategura ibiteramo nibaza ko ivyo bikwiye kubwirwa na boss nawe araba ibigezweho mbora bizi yuko aba boss baraba avuga ati batumira hakurya bagatumira abarundi indira gato nta munyamahanga numwe nta munyamahanga numwe bigeze bazana adafise ikintu kigezweho ngaha sivyo dufate yuko ubu ni renaissance twagize sivyo bisaba yuko abaririmbyi baduha bishasha Daboje yarekuye Dramati yarekuye cyane vraiment songs za bien Karabasasi n'ubuwayi bwinshi yagiye kurekura nagize dote namubujije mbwa ntiyumva aratimba Fizo nawe yagiye kurekura nagize dote na predote kwa rugutimba uravyumva mugabo dufatire kuri drama dufate kwa tunaanza kazi diwa yarekuye n'abandi bageze dukurikize batobo yabiwe fate rero ati bakore ibizoshika muri sama bigezweho ivyo bizohabwa ivyunguka sivyo cerekana yuko Primuzike yahomvye bana kuno mwaka atana publicity BRARUDI yahomvye tembagaye kandi nayi nabivuze mwakweze yuko ari kuzoga umuvugisha ubu sinzi ibintu bigeze kuvuga bica biraba ibyo mvuga byose birako je mbona kure ndimbonera kure uri umuclerevoyant ndimbonera kure ndabona iyo nubwo ndavuga ko ndimbonera kure ndabona kure uri vigilant manake nini ubu rero turakeneye ama produit azotuma abakire baba intéressé kugira kubuzi buzobaho bazomenya aho batora ubwa mbere umva nka DJ Pole yicara karabati kagira ngo afisa akabare yego nagera muri Crystal muri P Club pari hajya arumviza indiri mu DJ bari karavuze Jefferson arazumviza arabyo kaga ntuhavugizwe indirimbo zigezweho indirimbo zizana abakiriya yumvirije indirimbo zivuzwa nyaca amenya list y'abaririmbyi bazokorana Mr Joker yarambwiye ko DJ Pole yamuhaye akazi bagifise ndakesera urabyo ego umudandaza ntaraba ngo nta piti yakorera si urukundo n'ubundi cococo baraba inyungu ziwe uno munsi nibashabona ati ngo nta banyamahanga bari mu gihugu ngo bace bijajara bace bajya mu gata munyamahanga hari kora mahiti nibagire ka kageste wababwire niba profit igihe umuntu ari kuri hamizo hiti zije abatanga akazi baca bamenya aho baselectiona yes urabyumva nibazitwaze ngo ari ubugwi nta migwi ya batora abaririmbyi baje nibagerageze batora abaririmbyi bakunda abantu none uno munsi mbwira umunyamahanga azovuga ati ngiye kuzana umusani wo hanze kandi atabishasha afise uno munsi Rayvan araje ngaho na waruzi mugabo aca kavaringwa na Daboje yarimwo Daboje arafise bishasha Seririmba sheri wanje nabikunda urabyumva uno munsi Daboje afise indirimbo iri muri circulation afise hit iri ngaho ikirayerera cyane Dramati no musa afise hit iri kirayerera urabyumva n'abandi bose harimo ba wiz designer ba wiz barafise amahit ari indirimbo zihari urabyumva bisigo rero yuko ubu step tugezeko niyo kugwiza ibikorwa plus tugwiza ibikorwa tugwiza umwimbo of course yes namba dukeneye yuko terre tuyigumana tugwiza akazi tugwiza ibiganiro tugwiza amakuru urabyumva twiha agaciro ubu dukeneye tumenye buri muririmbyi wese amenye ati pour le moment nta munyamahanga bazorondera none ko nzi bahora barondera umunyamahanga bamuhaya none je agaciro kanje kangana gute urabyumva ivyo rero nivyo biharuro no munsi muririmbyi w'umurundi akwiye kugira yimenye
amenye valeur yiwe hama camenya nibishira acashinga ko numundi ntayindishwa babwizwa kumurondera kubera ntahandi hantu bazokwimukira kana dukoze arazokira azokora inyigisho zibiri nyinshi iparti ya mbere ni yawe jewe nawe turabantu ibintu nk'ivyo yari je nawe kuko icambere cyo ndagushimira ko wemereye abantu ko uko biri kose ndagize icyo mara mu buzima bwawe ndazize wicara uko twicaranye nawe nanicaye gute bwira namampindukirize ko kamera kuranyereka itako afite wowe rero wowe kwako ndiko nturakira naratanze inkwano waragize dote mugabo nagerageje no kubwira tuntize amarori nambare shama bamenye abantu barazigana giheruka azakona ko amarara yiwane nabona yirabura nziko unafuna ekarume itako itako nakonteza abantu please umusozi ukwiye kabisa ya yindi parti ya kabiri ndakubise wicare ngana ura aragwaye muhonga aragwaye onagafashwe n'umuyaga nk'abandi ikigira kabiri naco dushimira abaririmbyi bacu bariko baratukora ibintu bidasanzwe Daboje na Dramati twabwe ngo na drama kabisa dushimiye na Dave salute Dave dushimira boss wacu Dave ni manager wa Dramati uramuzi none mwana munyakabiga nyakabiga imikora amateka tuzahad none munyakabiga oya tujana munyakabiga kwa mama mikazi je nta kibazo nije muntu wa mbere nzoza kubagenesha nta ngorane kandi muzoma content karibu cyane mama mikazi nta nkunda cyane bayi cyane ubwo rero birumvikanye ubundi wakabi dushimiye no boss avuga abona ko sheri wanje ntabikunda mwamikazi nakunda ko nguma ndamushira mu biganiro je nzomutwara sheri wanje ntabikunda okay je nzogenda kumuramuza ta kamera sawa undi wa gatatu no boss jewe boss dabara umuntu abona ko akubona mu kazoza nane nkanda kibonamo wari umuntu mari no bwobwe ati tugusupportinge nene naho notangutse nutwi waje avuga ati support abona ko ndayikwiye numukire kabisa tubwe ko big up afisi note rero ntuzomba ni nje nzomugupasira vraiment bye cyane urakoze gose bye bye abakozi ba YagoTV tubabwire ngo abatarakora subscribe mu ikore mugena comment